twakuze twihanizwa gusambana nk'icyaha, batubwira ko imibonano mpuzabitsina atari ikintu ciza. Mbere aho novuga nko ku bihimba vy'irondoka canke ibihimba vy'ibanga bigize umubiri w'umuntu, umuntu ndashobora kubitwarira hejuru ku mugaragaro, mbere n'ikiganiro kirora ku mibonano mpuzabitsina aho umuntu adashobora kukiganira ari imbere y'abana cyangwa adashobora kukiganiriza abana yisanzuye. N'igikorwa muri make kibanga. Hanyuma uyu munsi ngiye kukubwira impamvu abantu basambana cyangwa bakora imibonano mpuzabitsina, nkubwire n'inyungu ituma abantu bakora imibonano mpuzabitsina. Niba rero utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Je uri kumva ni Calligraphe, channel yoyo ni Royal TV show. Reka ndabaramutse ndabifuriza kuroronirwa mu byanyu no mu banyu. Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Hanyuma iki kiganiro kirakuraba, ushobora kuba warasambanye cyangwa utarasambana. Aka kanya tuvugana ngiye kukubwira impamvu zitanu zituma abantu basambana. Muri make nkubwire inyungu ziri mu gukora imibonano mpuzabitsina n'izihe. Ushobora kuba warabikoze cyangwa utarabikora, ushobora kuba ufise amaziko yo kumva uko bimeze. Ego aka kanya untize ugutwi, hanyuma nkuganirire ibitari bike ku bijanye n'imibonano mpuzabitsina. Mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina ifise akamaro kahe. Ngiye kukubwira impamvu zitandukanye cyangwa inyungu ziri mu mibonano mpuzabitsina bitewe n'abibaye ko nahibereye n'igihe ibereyemo. Hanyuma nkubwire inyungu zitanu ziri muri ico gikorwa. Impamvu ya mbere, imibonano mpuzabitsina ishobora kuba hagati y'abantu bakundanye. Iyo rero ibaye hagati y'abantu bakundanye, ico gihe baba bashaka kongera cyangwa kongereza urukundo hagati yabo. Ico gikorwa gishobora kuba hagati y'abashakanye cyangwa hagati y'abakundana. Ico gihe rero iyo bariko barabikora baba bariko bahuza amarangamutima, kongerana icyizere no kumvana, hanyuma bigatanga umutekano hagati y'abantu babiri. Ako na akamaro ka mbere. Akamaro ka kabiri kari mu gikorwa cyo guhuza imibonano mpuzabitsina, reka tuje ku mubiri w'umuntu canke ku buzima bw'umubiri. Hanyuma imibonano mpuzabitsina ishobora korosha stress canke ishobora kumara stress, ubwoba n'agahinda. Imibonano mpuzabitsina kandi ifasha mu myitozo yoroheje, ariho nko gutera k'umutima, hanyuma guhema neza. Ibyo byose biri mu nyungu canke akamaro kava mu guhuza ibitsina canke gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma imibonano mpuzabitsina kandi ishobora gutuma umubiri w'umuntu usohora hormone zitera ibyishimo n'ituze. Ico gihe iyo bakoze imibonano mpuzabitsina bayiteguye neza, biyumvanamo neza, bishobora gufasha umubiri gusohora amahormone atera ibyishimo. Imibonano mpuzabitsina ni nayo nzira kamere yo kurondoka canke yo kugwiza uruvyaro. Hanyuma impamvu ya kane, ku buzima bwo mu mutwe. Imibonano mpuzabitsina ishobora gutuma umubiri w'umuntu wisanga. Imibonano mpuzabitsina kandi ishobora no gutuma umuntu yishimira umubiri wiwe. Hanyuma gukora imibonano mpuzabitsina bifasha kugabanya agahinda n'irungu iyo gikozwe mu rukundo n'umutekano kandi cyateguwe neza. Hanyuma impamvu ya gatanu, ku buryo bw'imyimerere cyangwa umuco. Hanyuma mu mico imwe imwe canke mu bice bimwe bimwe, imibonano mpuzabitsina ni ikintu kimwe gihuza abashakanye, bigatuma bagirana ikiganiro kirekire canke cimbitse, kigatuma bakemura ibibazo ibi canke biriya. Hanyuma mu yindi mico canke bitewe n'utundi turere, harababikora nk'igikorwa cyagenwe n'Imana, kubera ko murabizi ko hari abavuga bati tuzosambana ari uko twakoze ubukwe canke twamaze kubaka izacu, Imana yahaye imigisha ico gikorwa.
hanyuma mpejeje kukubwira inyungu ziri mu gukora imibonano mpuzabitsina, ariko nanone ntitwirengagize yuko imibonano mpuzabitsina iyo yakozwe nabi, nko mu gihe imibonano mpuzabitsina yakozwe idakingiye cyangwa mutikingiye ku gahato, gukora imibonano mpuzabitsina umuntu umuhatirije cyangwa umufashe ku nguvu hagati y'abantu batavyemeranije ko bishobora gutera izindi ngaruka cyangwa bigahungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu bitewe n'uwagikorewe mu gihe batacumvikanyeko. Hanyuma mushobora kwibaza muti kubera iki abantu bashobora gusambana cyangwa kubera iki abantu basambana? Muriya mu bisanzwe abantu basambana ku mpamvu zitandukanye. Arabasambana kubera urukundo n'ubusabane, abakundana bashobora gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo bishimishe cyangwa nk'ikimenyetso cy'uko bakundana. Hanyuma iyindi mpamvu ishobora gutuma abantu basambana hari nko kugira irari ry'umubiri, imitekerereze cyangwa amahormone y'umuntu akifuza yuko umuntu yosambana. Umubiri rero w'umuntu ugira ibyishimo by'imibonano mpuzabitsina mu gihe runaka. Iyo mibonano mpuzabitsina aho kantu ngomba ndakagaruka ko yakozwe bayiteguye neza, hanyuma ikaza kuba ikintu gituma abantu bose bacisangamwo. Hari n'abashobora gusambana ku mpamvu yo kugira abana kugira ngo bashobore kugira uruvyaro, kuko hatabaye imibonano mpuzabitsina umwana ntashobora kuboneka, nta buzima bushobora kuboneka. Rero hari abakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo bashobore gutanga ubuzima. Hari n'abashobora gukora imibonano mpuzabitsina kubera ishavu canke ishari canke imbere igitutu c'abagenzi babo canke imbere c'abagabo babo. Hari umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina kubera ko umugabo wiwe yamurakaje canke yamushavuje, mw'ico gihe akabikora kugira ngo muri make yihorere, kugira ngo ashobore kumurakaza nawe. Ico gihe rero umuntu ashobora kubikora mu buryo bumwe canke ubundi, ariko kwihora canke kuja mu ivyo bikorwa mu gihe warakaye ntabwo ari vyiza, kubera ko akenshi ukoranye ikintu uburakari butari bwiza bitera izindi ngaruka ku kiremwa muntu. Hanyuma iyindi mpamvu ishobora gutuma abantu basambana, bashobora gusambana mu gihe ico no kwita nk'amarangamutima yabo canke kwinezereza, naye kunezereza imibiri yabo. Benshi rero babikora mu rwego rwo gushimisha canke kunezereza imibiri yabo kugira ngo bumve yuko baremurutse canke ibibazo bafise basa n'abavyibagiye, canke kugira ngo bumve muri make ibyishimo badashobora gukura ahandi hantu. Hanyuma iyindi mpamvu ituma abantu basambana, hari abashobora gusambana kubera inyungu z'amafaranga, impano, ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abashobora rero kubikora ku mpamvu zijanye n'inyungu zabo abari benshi cyane, kubera ko hari abavuga bati kugira nge ninda gukora ibi n'ibi n'ibi, cyane kugira ngo ndye, cyane kugira ngo ndonke iki cyane kiriya, banza gutanga umubiri wanje hanyuma kugira ngo mbone ivyo nashaka. Ivyo byose rero bitandukanye bitewe n'imyimenyerezo canke imico. Hanyuma rero ibi byose bikaba bitandukanye bitewe n'imyumvire y'umuntu, imico y'umuntu, bitewe n'ahaba n'aho yakuriye. Hanyuma nibaza yuko twavuze ibintu bitari bike bigiye bitandukanye. Nawe ufise uko uvyumva canke uko ubibona, nimba hari ikindi gitekerezo wumva canke hari yindi mpamvu nzi ituma abantu basambana canke bakora imibonano mpuzabitsina, notwandikire muri commentaire kugira ngo tubashe gusangira ibitekerezo canke ivyiyumviro bigiye bitandukanye. Murakoze.